Iyo. Wimabuje. Nyarukapi. Nashitse. Burya uvuga nashitse. Karubutse. Ego, urumva rero. Nashakiye imifuko yose. Ibi byose. Ibi byose ubisombe. Ubijane kuri babakiriya baco mu isoko. Kwa goreti mu soko. Ego no kwa bana. Ntugire kibazo mawe. Ego. We makiyazi. Ingo mfashe nyaruka. Urabona? Mabuje. Sa. Maze kushikana uyu wa mbere. Hari ikintu nshaka tuganire kwanza gato. Ego cunyarutsa ningoga. Burya nyatari mawe. Nyarutsa. Hama. Urabona kujya wa mbere nawe ushikanye? Aha ngoma ashire ku ikintu. Hama ikintu nagomba nakubarire mabuje. Burya urabona kajya gakinga. Kira misi yose umuntu ndagakotesha. Igihumbi ku munsi. Ejo nari nifujije kubera urabona dukoranye imyaka 5. Uramenyereye uranzi, uranyizera. Nta kuntu wonkopesha ibihumbi 100 hagura kandi gakinga gashasha gakinga. Ndakugurana ibihumbi 100. Erega sinshaka kukugurana aha nanje naraguranye. Ego. Aguranye? Yego naraguranye nagiye muri microfinance Hope Farm Burundi. Urayumva? Ndayumva mabo. Iyo nayo ni yahehe mabo. Nta hamwe itari mu gisagara ca Bujumbura niho hari siege yayo. Rero gombo mbare na jewe. Ngiye kwiyandikisha nkuguruza iyo konte mu mezi 3 ngira movement. Yoba inguranya nanje nkagura ikinga. Yego bazokugurana hamwe utazosubira kuzuraja gukotesha amakinga. Mabuje narimenyereye amafaranga yanje ndayabika mu mufuko. Ubu rero ngomba negere microfinance Hope Fund intunganiriza yo hemwe namwege nimuze mwiyandikishe naho wahejeje reka nshikana urufuko kwanza shira kwa kaani we Matia ugumufashe akaniko kari gasigaye ivyo ndabitora mu nyuma Hope Fund Burundi iragahora microfinance yaje hageze yego